John the Baptist began to preach a word, and the one word was repent. ijambo rimwe Yohana Umubatiza yatanguye kwigisha ryari nimwihane. You see, John the Baptist, he began to pave the way for the Messiah. Yes, Yohana Umubatiza yatanguye gucira inzira Yesu Mesiya. And as people began to prepare the way, they began to repent. Igihe abantu batanguye guca inzira ya Mesiya, babitanguye kubikora mu kwihana. But then came Jesus. Maze Yesu nawe araza. And Jesus came with a word as well. Kandi nawe Yesu yaje n'ijambo ryiwe. And Jesus' word was repent. Na rya jambo nyene Yohana yavuga Yesu avuga ngo nimwihane. For the kingdom of God is at hand. Kuko ubwami bw'ijuru buri hafi. So John the Baptist, his message was repent. Rero ubutumwa bwa Yohana Umubatiza bwari nimwihane. Jesus' word was repent. N'amajambo ya Yesu yavuga ngo nimwihane. As he began to send out the 12 disciples, atanguye kurungika abajya 12 kuvuga ubutumwa. They had one message as well. Repent, for the kingdom of God is at hand. So 3 different times, this message of repent. Repent. Repent was delivered. And every time I looked at the word of God, you see this word. But now when you hear a crusade gathering, and you hear that this crusade is about one thing, it's about repentance. Now, if I traveled in America and I went throughout our country and I began to talk about the word repentance, not many people would get excited. It's a hard word to hear. But I'll tell you a quick story. I had a dream. True story, 2 years ago. And I had a dream that I saw the president of Malawi call the whole nation to repent. And so because of this dream, it actually became a reality. I traveled from America to Malawi. And I met with the president of Malawi. And I said, Dr. Chakwera, Your Excellency, I believe I had a dream from God. And because of this dream, I believe your nation can change. It's only by God's grace. Did the government, the president of Malawi, say yes? So all of last year, we traveled from city to city to city to city. And for those on the side of the road and those in the tent, we had one word throughout Malawi. Because I believe that if a nation repents, I believe if the leadership repents, I believe if the church repents, God promises us something. Healing to the land will come. How many would love to see God move in Burundi? Then let me tell you something very simple. It's a message that is not easy to hear. I want to talk about the word repentance for Burundi. It could come for the choir. It could come for the cameraman. It could come for our journalists. It could come for our men and women of God in the tent. It could come from our villagers from Bujumbura. But when we slow down and begin to process one word, I believe God will open the heavens and will heal this land.
But now listen to me, please. ariko ndabingize munyumvirize Tonight's message, ubutumwa bw'uyu mugoroba it's not for like this person over there. sigabone ngo burya muntu ari hajya It's not for our drivers with the buses. subwa abashoferi bacu batwara aya mabisi It's not for just our security guys to point at them. subwa abacunze umutekano bahagaze ngaha This message tonight is for you. ubu butumwa bw'uyu mugoroba ni ubwawe ku giti cyawe Every individual. buri muntu wese ari ngaha We're not here to point fingers at anybody. ntituri ngaha ngo twagirize umuntu uwo ari we wese We're here to ask God turi ngaha ngo dusabe imana to speak to your hearts tonight. imana ivugane n'umutima wawe uyu mugoroba And I'm not here to promise anything. kandi si ngaha ngo ndabasezerane ikintu icyo cyose Said if you listen with humility tonight, ariko niwumviriza uciye bugufi uyu mugoroba God will speak to your heart. imana iravugana n'umutima And so wawe what I'd like to do before we jump into the word, icyo nagomba gukwemera ko tujya mu ijambo ry'imana I'd like to pray. ndifuza gusenga If you would bow your heads, please, in respect. nimba ukunamika mukorera amaso yawe muri uyu mwanya ndabigusabye bikore Our Heavenly Father, data wo mu ijuru I ask that the Holy Spirit moves in this moment. ndasaba ngo mpemu iragende muri uyu And mwanya I'm asking God that you awaken us to the truth of God. ndagusaba mana ngo twemerere udukangurire ukuri kw'ijambo ryawe And God, that we would be an open vessel tonight. kuko tugomba kuba ibikoresho byuguruye uyu mugoroba Because we want to hear from you. kuko tugomba kumva ivuye We want to iwawe experience you. tugomba kukumva ugendagenda God, I believe every person here wants to have a personal relationship with kandi you. izera ko umuntu wese ari ngaha agomba kugira imigenderanire yiwe bwite nawe So God, reveal yourself tonight. nuko mana twemerere utwihishurire ubwawe uyu mugoroba Remove any distractions. kuraho ibyo dusamaza byose And in the name of Jesus, kandi mu izina rya yesu we speak against fiery darts tonight. turatuye ngo tubirongore uyu mugoroba We have the shield of faith up twemerere mwami uyu mugoroba and we walk with authority. ukureho inzira zose tugendere mu bubasha n'ubushobozi bwawe God, I thank you for calling me to this nation. urakoze ko warantumiye mwami muri kino And gihugu because you have called me, ni kubera ko wampamagaye I release the word of God. nanjye ndare ku ijambo ryawe In Jesus' name. mu izina rya yesu Amen. amen Amen. amen And we're going to read a text, ngiye gusoma igisoma and it comes from Acts 17. kiva mu byakozwe intumwa 17 Now remember, John the Baptist said, repent. ibuka yabazevuze ngo nimwihane Jesus said, repent. na yesu ati bihane The 12 disciples, repent, repent, repent. abigishwa bagiye vuga bavuga ati nimwihane 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 And then from those 12 disciples, Paul started to say, repent. na paulo mu nyuma avuga ati nimwihane Even in the book of Revelation, no mu byahishuriwe there's 7 churches. aya mashengero ndwi Jesus said to 5 of them, yesu abwiye atanu muri ajya mashengero ndwi repent. ati nimwihane It's all throughout the Bible. ni bibiliya yose yuzuyemo iryo jambo And in Acts 17, 2 verses 30 and 31, ibyakozwe intumwa 20 gusa 30 na 31 the scripture says this, ibyanditswe biravuga ngo therefore, onuko having overlooked the times of ignorance, iyo minsi y'ubutamenya now God commands all people everywhere to repent. imana ikibwira abantu bose ngo bihane Because he set a day kuko yamaze gushiraho umunsi when he's going to judge aho izocira urubanza the world abari mu isi in righteousness by the man he has appointed. aho izocisha umuntu yatoranije He has provided proof of this to everyone kandi yahaye bose ikimenyamenya c'ivyo by raising Jesus from the dead. mu kumuzura imukuye mu bapfuye So listen to Acts 17, the word of God. rero aha 17 gusoma ijambo ry'Imana ryo rivuga He says this, God has commanded all abantu kuko hari icyo Imana yageze people everywhere. abantu bose umuntu bose bo mu isi yose In America, all means all. muri Amerika cyangwa mu kirabo ngo byose bisigura ngo byose ni bose nyene The Bible says everyone on this field, bivuga ngo mwese ari kuri kino kibuga everyone in these vans, buri muntu wese muri kino gihugu everyone in the tent, buri wese ari mu hema everyone watching online, buri kana turaba kuri ngurukana bumenyi all people must repent. abantu bose bategerezwa kwihana Kwihana. kwihana Can we all say kwihana? betwese kuvuga ngo kwihana cyane Now listen, yumviriza rero there's going to be some people here that are already saying, abantu bari ngaho bamaze kuvuga bati I'm not going to repent.
jewe singiye kwihana. There's gonna some people that say, I don't really want this. Hari n'abandi bavuga ati ivyo je ntibindaba ntavyo nkeneye. But you see, when Jesus took care of and prayed for healing over 10 lepers, kandi igihe Yesu yasengera abanyamibembe 10 bakihana, one came back and gave thanks. umwe niwe yagarutse gusa arashima. One came back and said, Jesus, thank you for healing me. Umwe yavuga ati Yesu wakoze kuba wangijije. But what happened to the other 9? Abandi 9 bo vyagenze gute bagiye hehe? You see, the other 9, they still, I believe, got healed. Bagiye 9 nibaza ko nabo nyene bakiri gukira. Because you have to ask yourself, does God still show himself to the unrepentant? Wotebaza mbega Imana yabiciyereka abantu batihana? Does God still show himself to those that repent? Absolutely he does. God still brings the sunshine on all mankind. But what's interesting about this text, what's interesting about what we are seeing in Acts 17, at some point, everybody's going to be faced with this question. Did you repent? Every one of us is going to be faced with the eternal question. Did you actually repent? Because in Philippians 2, another text from the Word of God, it says, bestowed on him the name which is above every name. That at the name of Jesus, every knee shall bow. You see, in Philippians, at some point, the scripture is very clear. Every knee right here is going to be faced with the Messiah. And at some point, you're going to have to decide, did I confess and repent? It's a real message. And it's a message that went through all of Malawi. Villages after villages after villages. They began to understand what this word meant. Because here's what you have to ask. And I love this question a teacher of mine said. His name is Richard Owen Roberts. And Richard Owen Roberts asked the question, when will this confession of repentance occur? When will every knee bow at his name? So you have to ask this 2 questions. Do I want to be a sinner that repents for my salvation? Or do I want to be a stubborn sinner that chooses to wait until judgment? Repentance is real. And I know in America it feels like we're getting closer in the end times. How many want to see the return of Christ? Folks, keep waving your hands. Keep waving your hands. Choir, keep raising your hands. Come on. Come on. Listen, the best way, keep waving your hands. The best way you can get ready for the return of Christ is get yourself ready and repent. And so I want to walk you. You can put your hands down. Sorry? You can put your hands down. I want to walk you through the word repentance. You see, repentance is for the whole person. You see, repentance is a changing of everything of who you are. You see, repentance is understanding that there is a separation from us and God. In Genesis, many of you have heard this.
Adam and Eve, Adamu na Eva they partake in this fruit. barya cya cyamwa. And from that minute, sin entered into Burundi. Kuri urya mwanya nyine bakiriye icyaha cinjiye mu Burundi. In that minute, sin entered in the United States. Kuri urya mwanya icyaha cinjiye muri Amerika. At that moment of the biting of the fruit, Kuri urya mwanya bagihekenya kirya cyamwa. sin entered the DRC and Tanzania and Burundi. Icyaha cinjiye muri Congo, cinjira Tanzania, cinjira Burundi. And so there is this separation from us and God. Maze haba gutandukana hagati yacu n'Imana. It says in Ephesians 2, Muravuga Abanyefeso 2 verse 1 through 3, murongo wabasha kuwa 3. and you were dead in trespasses Ngo nawe mwari mwarapfuye mupfiriye mu biga bitanya vyanyu. and sins which you previously walked according to the ways of this world, Mu vyaha mwakora ko mwagenda nk'uko iyi si imeze. according to the ruler who exercises authority over the lower heavens. Mukora nk'abaganzwa n'ubuganza ino si. Listen, Umviriza. the Spirit is now working in the disobedient. Hariho impemu zigendera mu kutumvira. We too all previously lived among them in our fleshly desires, Natwe kera twaba muri bo turi mu vyifuzo y'imibiri yacu. carrying out the inclinations of our flesh Tugendera mu kwandura no kutezwa kw'imibiri yacu. and thoughts, and we were by nature children under wrath as the others were also. Turi nk'abana bagendera munsi y'ivyagezwe ndetse n'uburake bw'Imana nk'uko n'abandi bari munsi y'uburakari bw'Imana. But I want to tell you something really special. Ariko ngomba kubabwira ikintu kidasanzwe. God has given us an outlet from that separation. Imana yaraduhaciriye akayira muri ko gutandukana He kwacu nayo. wants every person on this Sabatutsi field. Igomba umuntu wese ari ngaho kibuga kwa Sebatutsi. He wants them to become a part of the family of God. Igomba ko umuntu wese ari ngaho yinjira mu muryango w'Imana. But the reality is this: Ariko kuri nguko there's a separation right now hari ugutandukana hagati yacu n'Imana because of our flesh. kubera imibiri yacu twambaye. And please hear my heart. Ngomba wumve umutima wacu kuvugana nawe. It doesn't matter what color your skin. Ntacyo bitwaye urukoba rwawe ufise ku mubiri. It could be a white guy. Ushobora kuba uri umuzungu. You could have brown skin. Ushobora kuba ufise inzobe ku mubiri. You could have black skin. Ushobora kuba ufise urukoba rwirabura. When he talks about flesh, Iyo Imana ivuga umubiri, he's talking about our sin nature. ibi kivuga kamere kacu k'icaha. But the scripture wants to give us hope. Ariko ivyanditswe bigomba kuduha ivyizigiro. Scripture wants to give us an answer. Ivyanditswe bigomba kuduha inyishu. In Ephesians 2, 4 and 5, Abanyefeso 3:4-5. here's what the Word of God says. Umva ivy'ijambo ry'Imana rivuga. But God, Ngo ariko Imana. everybody say, but God. Hagiye uvuga ngo ariko Imana. Cyane ati ariko Imana. Good. Neza. Merkosi. But God, who is rich in mercy, Ariko y'Imana ifise ubutunzi bwinshi bw'ubuntu bwayo. because of his great love Kubw'urukundo rwayo rukomeye cyane. that he had for us, Ubwo idukunda. he made us alive with the Messiah. Yaduhaye ubuzima bushasha muri Mesiya. Even though we were dead in our sins, Nubwo twari twarapfuye twishwe n'ivyaha vyacu. the Bible says you are saved by grace. Bibiliya ngo twakijijwe kubw'ubuntu. So here's what I want to do tonight. Rero ikintu ngomba gukora muri uyu mugoroba. I've never done this in a group. Ibi ntani ndabikora. I'm going to give you 3 simple words. Ngomba ndaguhe amajambo 3 asanzwe. And we're going to actually have an action to these words. Hama turakora ibikorwa bihwanye n'ayo majambo 3. So when you leave to go back home tonight, Jambo niwapfa ngaho usubira muhira ku mugoroba. I want you to have 3 words that describe repentance. Ngomba uba ufise amajambo 3 asigura ukwihana neza. You see, in order, remember, this is a whole person. Wibuke yuko ivyaha cyangwa kwihana biraba umubiri w'umuntu wese. Repentance isn't just talking about it. Kwihana si byo gusa umuntu ava kuvuga amajambo ngo ndihanye. Repentance isn't just thinking about it. Kwihana si ibintu gusa wiyumvira ngo ndiyumviriye kwihana. The first word, Ijambo rya mbere. repentance involves Kwihana birimo a change of mind. guhindura ivyiyumviro. Can everybody take your hand? Mbega ngo ukuboko mwese gutya gira uku kuboko. And I want you to put it to your head. Ngomba ngo ushire ku mutwe wanyu gutya. Put it to your head. Shira ku mutwe wawe. And what I want you to do, hold it there. Ico gumiza aho nyene ico ngomba gukora. When you first think about repentance, Iyo wiyumvira ku kwihana. oh God, Nta mana we.
I want you to understand Beka wowe utahura iki iyo wiyumviye that you have to have a change of mind first. yuko ugomba kugira guhindura ivyiyumviro bwa mbere. Take your hand again. Put it out here. Ufate kwa kuboko ugire gutya hejuru. Repentance Kwihana is a change of mind. ni guhindura ivyiyumviro. Everybody do that. Change of mind. Gira gutya ati guhindura ivyiyumviro. Ukora ku mutwe ati guhindura ivyiyumviro. Now listen to this. You can take your hand down. Bashaka gushira kwawe hasi maze wumvirize kino kintu. In Romans 1:28, Mu Baroma 1:28 it says, and because they did not think it worthwhile to acknowledge God, abantu kubw'ivyo ngo benshi basha kumenya Imana. God delivered them over to a worthless mind Ngo Imana ibaha ubwenge bw'agaciro. to do what in morally wrong, excuse me. Kugira ngo bakore ibaha ubwenge ariko babukoresha ibitari vyo. They are filled with all unrighteousness. Ngo buzura muri bo ukutagororoka kose. So your mind is filled with evil. Rero ubwenge bwawe bushobora kuzuramwo ingeso mbi. Your mind is filled with greed and wickedness. Ubwenge bwawe bukuzuramo kwikunda no gukora ibibi. This mind is full of envy, Rero ubwenge bukuzuramo kwifuza iby'abandi. murder, quarrels, deceit, and malice. Kwica intongano, guhemukira abandi no gukora ibibi. Your mind, scripture says, is full of gossips. Ubwenge bwawe bukuzuramo urusaku biri kivuga. Your mind is full of slanders. Ubwenge bwawe bukuzuramo guterana amajambo y'isako. The scripture even says in Romans, Ivyanditswe biravuga no mu Baroma biti. there are people who have a mind that hate God. Hari abantu bafise ivyiyumviro vyanka Imana urunuka. There are people that are arrogant and proud and boastful. Hari abantu babaye abantu bibona bubwibone kandi bishima babirase. There are people whose minds that are inventors of evil. Hari abantu ubwenge bwabo vyuzuyemo ikibi no gukora ikibi bakacemanga. To the young and the old. Ugasanga n'abakiri bato. The scripture says you have minds that are even disobedient to parents. Abakiri bato byanditswe bivuga ngo bakagira n'ubwenge bugwanya butumvira abavyeyi babo. Undeserving, untrustworthy, unlavering. Abantu batabereye batumvira badashobora kwizerwa n'umuntu n'umwe. And unmerciful. Abantu atambabazi n'ikinya bafise. The Bible says this. Bibiliya ivuga neza ngo rero Although they know full well God's just sentence. nubwo bari bazi yuko Imana igororotse. You know what that means? Uraco bisigura. It means that every person in this field, Bisigura ngo umuntu wese w'ikino kibuga whether you agree or not, wa uvyemera wavyanga. Solomon says deep down inside, Bisigura ngo imbere bw'inka hari akantu gahishijemwo. you know God exists. Ariko uzi neza ko Imana iri bw'ina mutima na Deep down inside, your mind knows God is listening. Bw'ina muri wowe urazi ko Imana iri kirakumviriza iyo uvuga. And so what we're praying for in repentance Rero dusenga ngo twihane. is that there is a change of mind. Nuko haba impinduka y'ivyiyumviro. Because people who practice such things, Kuko abantu bakora ivyo vy'ubuyobe. people who give in to these ways of sin, Abantu bihebera inzira zo gukora ivyaha. please hear me, this is the scripture, not me. Oyumviriza ibi ni vyanditswe bivuga se ndiko ndabivuga. If you practice these things, Nimba ukorera muri izo nzira the z'ivyaha. Bible says Bibiliya ivuga neza ngo they deserve to die. ngo abantu nk'aba bakwiriye gupfa. And in fact, they not only do these evil things, Ahubwo ngo ntibakora gusa ibizira. but then they applaud those things. Umva barakomera bashi n'abakora ivyo bizira. Applaud the people who practice these things. Barakomera bashi abakora ibizira n'ibi bose binuka. This is real. Ibi ni ukuri kw'ijambo. Because when you walk in this way, Kuko iyo ugendera muri iyo nzira you are willingly saying, I welcome the wrath of God. ubu uri kuvuga ngo ndemanze uburake bw'Imana nibuze bundandure. And I don't want that for anybody here in Bujumbura. Kandi nta n'umwe nokwifuriza uburake bw'Imana I don't want that for anybody in Burundi. nta n'umwe nokwifuriza uburake bw'Imana i Burundi. Because I believe God wants to heal this land. Kuko nizera ko Imana igomba gukiza kino gihugu. I believe all those mountains up there. Nizera ko ijya misozi yose hajya haguru. I believe God wants to heal all those people on the land. Nizera ko Imana igomba gukiza abantu bose muri kino gihugu. And it's a change of mind. Kandi guhindura ivyiyumviro It's recognizing, I don't want to think like this anymore. ni kumenya ko ukwemera ko utagomba kubandanya wiyumvira ivy'ubupfu. It's you recognizing, I'm done with this.
iyo umaze kubimenya uravuga uti ndabihevye ndabivuyemwo. But if we're not careful, Burundi, ariko Burundi ni mutaba amaso. Romans 1:21 says this. Abaroma bongera bavuga ngo Even though they knew God, ngo nubwo bari bazi Imana, they didn't honor him as God. ntibigeze bayubaha nk'Imana. So what happened is they began to, in Romans 1:25, icyo bakoze nuko barimo 25 rimwe bavuga it ngo says they exchanged the truth of God for a lie. bafashe ukuri kw'Imana baguhindura ikinyoma. Here's what that means. umva nicyo bisigura. It means you go home to your marriage, bisigura ngo uratashe muhira mu rugo rwawe, and God forbid you hit a person. Imana igakubabarira wagiriye umuntu kare. And God forbid you go home and you get drunk. Imana yakureka wagiye waborewe. God forbid you go home and you start participating in gossip. Imana igakureka ukaza mu rusaku. And what you begin to do is you begin to say, that doesn't matter. hanyuma igihe uriko urabikora ukavyita ngo ntacyo bitwaye. Burundi, nothing will change mu Burundi nta na kimwe kizohinduka iwanyu if you believe that lie. nimwizera ico kinyoma yuko icaha atangorane gitera. We need a change of mind. turakeneye guhinduka mu vyiyumviro vyacu. This is really important in order to understand repentance. ibi birahambaye cyane aho urashobora gutahura icari cyo kwihana. I believe there's a battle that's going on every day. nizera ko ari urugamba rwama ruriko ruraba misi yose. When you put your feet on the floor in the morning, igihe mu gitondo uvyutse ugahonyora hasi uvuye ku buriri, you have two mindsets: uba ufise ivyiyumviro bibiri mu mutwe, the flesh ivyiyumviro vy'umubiri or the spirit. canke ivyiyumviro vy'impwemu. Every day you have a choice. buri munsi rero ufise guhitamwo. And what do you want to choose? mu vyo ugomba guhitamwo hagati y'ivyo bibiri. When you refuse to repent of the evil thoughts, iyo uhisemo kwanga kwihana ivyiyumviro bipfuye bibi, we become, as Richard Owen Roberts says, duca duhinduka bari nk'uko barimo bavuga, we become the priority, not God. bityo twishira imbere tukibagira Imana. You know, it's interesting. ikiryoshe gusumba igitangaje. Some of you maybe are hearing this tonight, birashoboka hamwe hari abari ngaha bari kumviriza amajambo y'umugoroba, and you're like, oh, good. bamerewe neza gusa. This isn't me. wa muzungu si jewe uriko uravuga. I've never murdered anybody. je nta muntu ndica. I've never had an affair with anybody. je nawe mfise dupfa ikintu na kimwe. In fact, I've never even gotten drunk. This isn't for me. je nawe nogenda nkamwe ivyo ntibindaba. But let me tell you, ariko nyemerera nkubwire, in the Lord's eyes, mu maso y'uhoraho Imana, it doesn't matter if it's a large crime in our mind mu nyonga z'Imana ntacyo bitwaye nimba ari icyaha kinini or a small crime. canke akaha gato y'umuntu akoze. It's all sin. byose ni ibyaha gusa. Just some of us have not got caught yet. ariko bari ngaha ntibarabitahura. I really believe that there are what we call inward sins. ariko neza yuko igihe umuntu akoze icyaha, There are these secret sins hari ibyaha usanga biri mu ibanga that you think nobody knows. waba wibwira uti ibi nta n'umwe abizi ndabikora nije You nyine. think about these sins and you're like, nobody knows. ukabyuka ati nawe ibi nta n'umwe abimenya. Our Creator knows. ariko umuremyi wacu mu ijuru arabizi. And I want us to understand repentance. kandi ngoba yuko dutahura icari cyo kwihana. First of all, is a change of mind. ubwa mbere no guhindura ingene ubona ibintu ingene wiyumvira. You have to decide tonight. ugomba guhitamo no mugoroba. Am I done with this old way of thinking? mbega ngomba guhereza inzira za kera zo kwiyumvira ibyaha. You have to get to a point where you're done giving in to the flesh. ugomba gushikaho wankira umubiri kukuganza. Because let's call it out as it is. kuko tuvyita uko vyitwa. Until the Burundians, gushitsaho Abarundi, until the Malawians, gushikaho Abanyamalawi, until the Americans, gushikaho Abanyamerika, until we get on our knees gushikaho twofukama ku and mavi we yacu, begin to understand tugatangura gutahura that I need to change my way of thinking. yuko ngomba guhindura uko niyumvira ibintu. Burundi does not experience healing. Uburundi ntibuzigera bubona gukira. Your heart doesn't experience healing. imitima n'umutima wawe uzigera ubona gukira.
And I want that for you. kandi namwe ndabifuriza gukira. Some of you came on buses from far away. Birashoboka abafashe amabisi muvuye hirya no kure na kure. You're not sure why did I come? ariko ntuzi icyakuzanye uribaza ati mbega naje gukora iki ngaha. I can tell you. ariko nakubwira ngo because God wants you to change your mind. kubera ko Imana igomba yuko uhindura ivyiyumviro It's vyawe. the first step of repentance. niyo ntambuko ya mbere yo kwihana. Can everybody